Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa umunsi ku yundi, ndabaramukije mwese nanabaha kaze mwari rino sango ry'amakuru agezweho ariko aravugwa cane, aho tugira tugaruke ku makuru yihuta avugwa mu gisata ca politike ndetse no mu mutekano. Tugize iminsi turabaha amakuru atandukanye abavugwa hirya nino ariko cane tugashimika ku nkuru zivugwa mu gisata ca politike n'umutekano, tukababwira ukuntu ibintu vyayangaye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ariko nanone hakaba hari bamwe mu bagumyabanga batifuza ko Perezida Ndayishimiye yoheza ikiringo ca mbere, abandi nabo bati mureke aheze ikiringo ca mbere, ikigira kabiri co kizumuta kuw'amazi. Perezida nawe ati muriko muravuga ko ntazoronka ikindi kiringo, ica mbere coco mwarakimpaye. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bati n'ubundi turazi ko wivye amajwi utari watsinze amatora, nico gituma ufise uwo mwizero ko n'ikiringo kigira kabiri uzokironka. Ico bikoze abarundi twarahagurutse, ntabwo mushobora kongera kwiba amajwi ngo abanyagihugu twemere ko mubandanya kuducinyiza. Abandi nabo bati murashobora kwihenda mugakora ikintu ico arico cose gishobora gutoba amatora, nubwo biboneka ko mwamaze kuyatobanga kubera ko abari guhangana namwe mu mugambwe wa seneri mwamaze gufuta uri kw'isonga ry'uwo mugambwe Agathon Rwasa. Nubwo Agathon Rwasa we avuga ko azokwiyamamaza nk'uwigenga, ivyo navyo tuzobigarukako mu makuru yacu hanyuma. Sivyo tugira tubashikirize, tugira tugaruke kuri amwe mu makuru adasanzwe. Twababwiye ko hari abantu baba bariko barakorana n'abari mu gihugu c'ubuhungiro, cane cane abajenerali bahunze mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abo bakaba bariko barakorana vya hafi ngo kugira bavaneho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Imbere yuko tuja muri ivyo ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa, icuka kibi kiri mu ndongozi biri mu vyamuranze kuva kera mu bihe vy'urugamba, kudakunda gusayangana mu maso y'abana bariya, agakunda intsinzi nubwo yoshimigwa canke nubwo yoshimira abandi. Ibikorwa vyiwe kenshi atuma amaboko yiwe ataboneka mu kwirinda ko umwasi amenya isoko ry'amazi agize ibahari. Yavuze ati ibanga ryawe nizo nguvu zawe, na kare ukunda guhambara nturamba. Ayo ni amajambo yavuzwe na Hussein Rajabu. Hussein Rajabu vyavuzwe ko yoba ari hafi gutahuka mu gihugu c'u Burundi. Mbere bamwe bakaba banavuze ko hoba hari ibiganiro vyabaye hagati ya Hussein Rajabu ndetse na Perezida Ndayishimiye. Muri kino gihe igihugu c'u Burundi kiri mu bibazo vy'ubutunzi ndetse n'ubukene butagira izina, ndetse n'ibibazo vy'intwaro. Gutyo rero Perezida Ndayishimiye ngo yoba yarikoze kuri Hussein Rajabu kugira amufashe muri bino bihe bitoroshe arimwo, nk'uko nyene Hussein Rajabu yahoze ari umwizigirwa kandi ari inararibonye ya CNDD-FDD. Uwo mukenyuro ni uwa Hussein Rajabu dukunze kwita ko yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD, ariko abazi politike y'u Burundi bemeza ko atigeze ava ku burongozi bw'uwo mugambwe gushika n'ubu, nubwo abaseruka abari abandi. Ababizi, abazi biriko birabera muri CNDD-FDD baraza kudutahura. Si ivy'uwo munsi uko uburongozi bw'umuhari CNDD-FDD bwagiye burahindagurika, benshi baguma biteze ko ari we ashikiriwe gushika ku burongozi bw'uwo muhari, ariko bakaza babona ahahaye uwundi kuko we atakunda ibiti ndetse n'ivyubahiro vy'ubutegetsi. Kubwiwe Hussein Rajabu yamye avuga ko kurongora canke gutanga ivyiyumviro vyubaka atari ngombwa ko unungarara kw'isonga. Uko niko rero vyagenze kugira Petero Nkurunziza amenyekane mu Burundi no mu karere mu mwanya muto, kuvaho Hussein Rajabu amufatiye ukuboko agatangura kumwereka inshuti n'abagenzi. Ni henshi habonetse bari kumwe, ni henshi babonetse bari kumwe, bikaboneka umenga ni Rajabu aherekeje Nkurunziza. Hageze gutera umukono ku masezerano runaka, akaba ari Nkurunziza asinya, kugezaho vyasamiranye ko ari we mukuru muri uwo muhari. Ariko ku bari bazi ivy'uwo muhari bari bazi ko Rajabu nk'umwe mu ndongozi
icenda zashinze umuhari FDD mu 1994 nk'uwemeye kwakira Nkurunziza ku rugamba mu mpera za 96, akongera agaha amabanga Nkurunziza muri komisariya yo kwigisha ndetse no gukundisha umuhari, ariwe yakoze ibishoboka byose gushika Nkurunziza abaye umukuru w'igihugu muri 2005, kuko vyarabonetse ko ari Rajabu yahagarariye imyiyamamazo mu gihe Nkurunziza yaboneka nk'uwugikanye. Niho rero havuye ko Nkurunziza yita Hussein Rajabu ko ari se wiwe muri politike. Abegereye Hussein Rajabu bavuga ko mu bukomezi bwiwe harimwo ubuhinga bwo kukwiragiza amakuru akemegwa naho yoba ari ayo gusamaza. Kuva ubwiwe akwiragije inkuru zivuga ko yagandaguwe, benshi baravyemeje ko ari vyo, ariko gushika uwu munsi ntiharamenyekana uwamwishe. Ubwiwe bagaminwe yiciwe hehe ntawuzi. Abaryango bamwegeranije ntawuzi imva yiwe ahiri. Uruvyino ruguma ari yarapfuye, ariko vy'ukuri ntawuzi aho Hussein Rajabu ari, kandi biremezwa ko Hussein Rajabu ari hafi cane igihugu c'u Burundi. Mbere bamwe bakaba bagiye bakunda no kuvuga ko yoba ari mu gisagara ca Bujumbura, abandi bati yagiye gutahuka. Imwe mu mvo zatumye akora ivyo kwari ukugira ibizoba bizitwe ko atakuboko abifisemwo. Ku ruyeri ku gwenge, Hussein Rajabu arakora ibintu bidasanzwe mu gihugu c'u Burundi. Asohoka mu ibohero rya Mpimba, igihugu c'u Rwanda n'indongozi zaco zarasavye Hussein Rajabu ko yoba araruhukira muri ico gihugu nk'umushitsi wabo w'iteka, kuko umukuru w'igihugu Paul Kagame asanzwe ari inshuti yiwe ya hafi. Ariko ntivyakunda kuko Hussein Rajabu yari yaramaze kwemerera umukuru w'igihugu ca Angola João Lourenço asanzwe ari umugenzi wiwe wakadasohoka ko ari we azomwakira, ariko yemera guca mu Rwanda kuramukanya na mugenzi we imbere y'uko abandanya urugendo. Amakuru y'ibanga avuga ko ubucuti bwa João Lourenço na Hussein Rajabu bukomeye cane bivanye n'amabanga adasanzwe babikiraniye. Hari amakuru adasanzwe twaraye turonse ku ruhara rw'ibanga rwa Hussein Rajabu mu bikorwa bimwe bimwe vyo mu karere. Uko yabigenje kugira asigurire intagoheka za FDD uko zigiye kuzobona n'abo bahora bagwana biciye mu biganiro, akongera agasigurira leta ya Domitien Ndayizeye ko hari ivyo hinyanyurwa mu masezerano ya Arusha yari yatewe ko umukono muri 2000, akaba ariho havuye amasezerano yo guhagarika intambara yiswe Accord Global yatewe ko umukono muri 2003 hagati ya CNDD-FDD na leta ya Ndayizeye. Vyatumye amakungu ashima ubwo butwari bwa Hussein Rajabu gushikaho mu bumwe bwa Afrika bari bateguye kumugira umuhuza muri Sudani, biza guhagarara ari uko apfunzwe. Ku bw'amasoko yacu mu gihugu ca Tanzania, hari uruhara rudasanzwe rwa Hussein Rajabu mu kugarukana icuka ciza hagati ya Tanzania n'u Rwanda igihe bihakwa gushamirana. Yisunze ubucuti bwiwe n'umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, nubwo afitaniye na Paul Kagame. Hussein Rajabu rero yarakoze ibishoboka byose yisunze ubucuti bwiwe n'umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, nubwo afitaniye na Paul Kagame. Hussein Rajabu yarakoze ibishoboka byose kugira umubano wari watosekaye usubire gutonganuka. Nk'uko rero amakuru abivuga, ukudahuza kw'ivyo bihugu bibiri vyatuma hari ibikorwa vy'umuhari Forebu vyaca bicumbagira, kuko ivyo bihugu vyose hari ico vyafasha mu bikorwa vy'uwo muhari. Nta gitangaje kubitavye amanama ya Hussein Rajabu yabera mu Buganda mu mazu y'umuhungu wa Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, kuba bahavuye babona Muhoozi ari waseruka ku izina rya se mu gusubiza umubano w'Ubuganda n'u Rwanda mu buryo.
Ishusho yabonetse cane yabaye iya João Lourenço na Angola, vyavuzwe ko ariwe yari umuhuza, ariko amakuru avuga ko yaserutse mu kibanza ca Hussein Rajab. Ahandi hariko haravugwa ukuboko kwa Hussein Rajab ni mu biganiro vyahuza Kongo n'u Rwanda. Amakuru avuga ko igihugu ca Kongo gifitaniye amabanga akomeye n'u Burundi kuva muri kahise. Amakuru avuga ko nk'uko Rajab adapfa kuboneka, niko n'uwahoze arongoye ico gihugu Joseph Kabila atakiboneka. Bose rero wogira barahevye politike y'ibihugu vyabo, ariko nibo bene ibiharuro bikomeye, nk'uko kandi bari basanzwe ari inshuti zikomeye kuva kera. Amakuru adasanzwe dukora mu biro vy'iperereza ry'u Burundi avuga ko urugendo rwa Evariste Ndayishimiye muri Zambia rwoba rutegekanijwemwo umubonano w'ibanga na Hussein Rajab, aho bivugwa ko muri urwo rugendo Hussein Rajab yoba yabonanye nyene na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo biremezwa n'umwe mu Barundi baba muri ico gihugu, yahoze ari mu bajejwe umutekano wa General Gaciyubwenge Ponsier, aho avuga ko ico gihugu camye ari akarere Hussein Rajab yakoreyemwo cane. Hakaba hari amanama y'ibanga Abarundi benshi bagiye baritaba akoreshwa na Hussein Rajab. Nubwo bitaremezwa neza, biranurwanurwa ko ikiza guhuza icahuje Hussein Rajab na Ndayishimiye harimwo ko hofatwa ingingo y'ukugurura imbibe z'u Burundi buhana n'u Rwanda, hamwe n'amasezerano ashobora gutegwa ko imikono hagati ya bamwe mu barwizatunga bariko barategura kuzana imitahe mu Burundi mu gisata c'ubutungane. Iruhande ya Ndayishimiye hariho uwundi mutegetsi mu mugambwe CNDD-FDD yahora mu rugendo hanze y'igihugu, yoba yarabonanye na Hussein Rajab mu gihugu kimwe co muri Aziya. Tugitohoza umwidondoro wiwe n'ico boba barayaze. Amakuru adushikira avuga ko hoba haramenyekanye ko hari ubuhinga bwo kumviriza ibivugirwa kuri telefone za bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Kuva ubwo Hussein Rajab yaciye afata ingingo yo kuvugana n'imbonerakure nabo basanzwe bakorana. Hari umwe rero mu bahoze bamucungira umutekano yashinze intahe ko uko Hussein Rajab akora bidasanzwe, akaba yatubwiye ko bigeze kumara igihe bazi ko ari mu nzu yabamwo muri Tanzania, baza gutangazwa n'ukuntu yabakuye kuri telefone kugira baje kumwakira avuye mu rugendo mu gihugu ca Canada. Mu nyuma niho yababwira ko icatumye abikora gutyo ari ukubereka ko ibanga mu bikorwa byose ari ikintu gikomeye. Mu bikorwa nk'ivyo kizira kwizera n'uwo murarana. Turacakurikirana ijambo ryiwe, turacazirikana ijambo ryiwe, aho yagize ati: igihugu aho twibaza ko gitwarirwa siho gitwarirwa. Hussein Rajab arafise byinshi cane ariko arakora muri kino gihe, ariko ivy'ibiganiro vya Hussein Rajab na Perezida Ndayishimiye navyo nyene turaza kubibashikiriza amakuru yacu hanyuma, kandi tuze no kubabwira byinshi cane ku biba biriko biravugwa, ariko abanyagihugu bato bato batamenya. Ico rero twiyemeje ni ukuja turabaha amakuru yose, amakuru avugwa kandi amakuru abagezweho, ya makuru mudashobora kuronka ahandi ahariho hose. Gufyonda kuri subscribe ni ikintu kiza cane, kandi ni ikintu kizobafasha kuja muraronka amakuru yose abagezweho avugwa cane. Mu kanya tuze kubana tubaha izindi nkuru zigezweho.